guserukira umuryango w'abakozi b'Imana mu Burundi, Pastors Network. Nari mfite ibibazo rero twarakunganira bitatu, ariko niyo bamaze kubivuga, nsigaranye bibiri gusa. Ni icyifuzo imbere yuko nubanza gushimira umugwi Severe icyo wakoze, kuko biteye igomwe, ni byiza, ni intambwe ikomeye cyane mu mateka y'igihugu. None rero nagomba nterere icyiyumviro. Murabona iyi ntambwe tumaze kugera ko irahambaye cyane, kandi si ngombwa yuko yozimangana nk'uko yabisabye, uko kwandikwa ivyandiko kandi abarundi bose bakabironka, ikandikwa mu ndimi twumva mu Kirundi no mu Gifaransa, bibaye ngombwa no mu Congereza, kuko turavye ibitabo twagiye turasoma, histoire y'Uburundi ntibayisoma kumwe, kandi biradizoriyanta abantu batari bake, haba aba mu gihugu, abarundi n'abanyamahanga. Rero mfatiye kuri ibi mwashe gutohoza, ndabona aho ushobora kwandika igitabo kimwe, mushobora kubikora mu buryo bubiri, kimwe kikitwa nka raporo ko ivyo igihugu cabatumye, ariko hakaba n'abandi bahinga b'abanditsi bokorana namwe, histoire y'Uburundi igasubirwamo ikandikwa, ikaba igitabo twashobora gusangira n'abarundi hamwe n'amakungu. Vyoba vyiza cane, twoba turiko turategura kazoza keza. Hanyuma ica kabiri, murandukanye n'abato abakozi b'Imana, kandi mu by'ukuri abatari bake baratwemera. Nje nibuka ahantu hamwe umueveke yanse uza gutora mu matora, agatumba kose na zone yose na komine yose ntibagenda gutora. Byumvikana yuko abajejwe imitima y'abantu batwizera rimwe na rimwe, nubwo bishobora kutugora. Rero nagomba nsabe iki, nsabe yuko mudukoresha ndetse n'igihugu kadukoresha, tugafasha muri icyo gikorwa cya Severe cyo kunwanisha abarundi. Twebwe nta shingiro n'umunsi kugeza uno munsi ku musozi wa Rusansuma canke Sukori atashingiro rihari, atamumenyesha Mana ahari. Byumvikana neza yuko tuvyumva kumwe twagira network, tugashobora kugira ngo ubutumwa bwa reconciliation, ndibaza yuko haje twoterera mu gihugu, twari turondera igihugu gifise kazoza keza, kuko ndizera ntekanya yuko nta reconciliation ishoboka nifatanye na Musenyeri w'umwandikane wo muri Afurika y'Epfo nyakwigendera Simon Tutu ati there is no reconciliation without forgiveness. Mu yandi majambo, reconciliation ishoboka hatabaye guhariranira. None nkavuga nti igikorwa twogikora neza kandi bitatuvunye, gushika ku musozi wa Rusansuma canke Sukori. Rero ishoboye mwegereye nk'abarongoye izi network nka Senebe canke iyo network y'abakozi b'Imana, twifashanya kandi n'amafaranga vyosaba, hanyuma tugategura igihugu ciza, kuko generation zacu twifuza ko zobaho neza. Hanyuma icanyuma, bari babaye nk'abakivuga nikijanye n'icibutso, ubu twavuze twese twofata nk'ukwezi canke indwi umwaka twama twibuka abacu bapfuye, tukabikora neza, tukabitunganya mu buryo bwiza, hamwe umututsi, umuhutu, umutwa yumva yuko nawe ari muri ico gikorwa. Hanyuma muri rya documentaire mwerekanye, mugabo naciye mbaza mugenzanya mbere ati harya ntibahashika, nari niteza yuko muduha na témoignage z'abahutu banyegeje abatutsi, canke abatutsi banyegeje abahutu, canke n'abatwa banyegeje abahutu n'abatutsi, kuko izo zashobora kubaka imitima
tukabona yuko hatica ubwoko ahubwo hica uburongozi bubi nk'abarundi. Navyo vyodufasha kumbure muri faze izokurikira ya reconciliation. Murakoze.